niwikebuke mwana niwikebuke kiyago ikubita agashi ndamutekereza amarira kuzura amaso dayimoni ikangurura ikanyibutsa ko ari busha iyo ndimo gusengesha ariroda ararunguruka iby'uko abinkundisha niya mosi bizenguruka uzi gukunda umukobwa w'umurundi ibazi wawe aracatanga umunani uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi abigira ibanga kugeza umukuyi wabo biwesha yasanirirenga yitwa tiroginga yasanirirenga. Rero muri ico gihe uri kurakora wisunga ngo Diamond Platnumz ngo naka ni sawa ni vyiza cyane kandi bashobora gutera imbere mugabo hariho ikibazo rero turiko turagira kininiya nico nagomba kugushimikirako ikibazo kindi Vyuka TV. Yes, wakunzi ba Vyuka TV turabaramukije amahoro y'Imana ngira bane namwe muri hose turabaramukije ni mama Vyuka yongeye kandi kubana namwe mu kiganiro bamenye mu kiganiro twama tumenya impano z'abantu zitandukanye tukamenya ibikorwa by'abantu bitandukanye ibintu bitandukanye umuntu wese canke ku bintu biba biriko biraba muri uwo mwanya. Rero turabashimiye ku bantu musanzwe mudukurikirana dusabe n'umundi yo bari ryambere dukurikiranye akore subscribe kugira zo kwama dukurikirana ku mwanya uko dushize ku bikorwa byacu. Nuko rero uno munsi muri studio za Vyuka TV turikumwe n'umutumire muramubona umutumire aberewe na cyane turaguhaye ikaze mutumire wacu. Urakoze cyane ndabaramukije mumeze neza? Yego turashima Imana tumeze neza nawe? Jemeze fresh tumeze neza cyane. Uzakumenya amazina yawe? Amazina yanjye ni Samuel Niyongabo. Donc izina ry'akazi umunyamuziki ni Aisam. Aisam amazina y'abavyeyi yitwa Niyongabo Samuel. Mugabo amazina y'akazi yitwa Aisam ku marezo sosiyo yose yitwa Aisam. Nuko rero turabaye ikaze Aisam muri studio za Vyuka TV. Murakoze cyane gose kaze ndayakiriye cyane. Murakoze cyane hama kuno mwanya twumvise ko umunyamuziki twashaka kumenya mbega n'ibyari wamenye iyo mpano yawe kuyifise wamenye gute kufise impano yo kuririmba? Impano nayimenye fise imyaka 6. Imyaka 6 niho wamenye kufise iyo mpano. Hama mugabo nagiye kubikomeza kumva nyene ko biriko biraza muri jewe birangwanya kuko ico gihe narabigwanya ariko vyagiye gutangura rero konsumvya ingufu birangwaniramo cyane niga mu mwaka wa 6 primaire na cyane none vyace bigenda gute kugira ngo uhitemo kuririmba umuziki wa profane utahisemwo kuririmba gospel? Icyatumye ndirimba profane nashatse ko guhindura mentalite canke imyumvire canke ishusho abantu benshi muri rusangi societe baha umunyamuziki cyangwa artiste nico. Mubaririmbyi b'abarundi ni bande wigirako canke urabirako kubijanye niyo mpano ya office? Je rero ha ruhande ya carrière yanje yo kugira indirimbo ziwanje sohora nsanzwe ndumu interprete niko babita mu performer donc nda performing indirimbo z'abandi makaoke nivyo nsanzwe nkora cyane gose. Rero ndumviriza cyane abaririmbyi apana b'abarundi gusa abarundi abanyarwanda abakongomani abarinzi bisi yose benshi ndabakurikirana ariko nakuze nkunda kumviriza cyane
baririmbye nka Chandra Miss ba Nick Dave ba Africa Nova mu nyuma hayinjiramo Big Fizzo kiriya gihe ba Sat B barinjira cyane ba Yoya Jamal n'abandi benshi. Nikihe kintu gishasha wifuza canke wateguriye biciye mu mpano yawe ugiye guha abarundi n'abarundi kazi? Ikintu gishasha nifuza kubaha kuko uje gukora ikintu cyari cyasanzwe sivyo koko muza muramenya mwebwe abantu muba muje muzanywe n'impano zo kuririmba mu gitangura umengo muri ko muraruka muri bashasha ifoko muza muramenya mbega ubyinjiyemo gute byari bihari n'ikihe kintu we uje kongereza koko turasaba star baririmba indirimbo za profane nko bikora kandi babizi urabizi nawe mugabo rero wewe nawe uje n'ikihe kintu gishasha uzanye canke niriye tandukaniro wowe uje uzanye mu muziki? Ico kibazo ni ciza kandi kirakomeye kandi kiroroshe kandi kiraryoshe cyane ku muntu atahura ivyo arimo. Sorry, kintu da special nzanye kubisanzwe umuziki n'umwe amako namwe abazi umuziki barabizi mugabo haguma auto innovation canke tu modification muca mu bitahura neza abanyamuziki bitegerezwa kugenda gutyo nyene. Rero je ikintu nzanye uno munsi hari umuziki uharawe uri ku isoko cyane ukaba uri kuradandazwa ariko cyane cyane imiziki harawe cyane ngaha muri East Africa ni miziki usanga abantu bakora ibintu by'amakopi kandi ugaca usanga donc muri text canke kwandika lyrics ngo usanga ntimeze neza sivyo na melody bashaka kenshi mugabo mumbabarira bariko baranyumviriza genda domako jewe genda domako rero mwico gihe uri kurakora wisunga ngo Diamond Platnumz ngo naka ni sawa ni byiza cyane kandi bashobora gutera imbere mugabo hariho ikibazo rero turiko turagira kininiya nico nagomba kugushimikirako ikibazo c'indirimbo dukora ikamara indwi zibiri ikaciva kuri hit. Ico kibazo kirakomeye. Ivyo bibazo bamwe nakubwira benshi ntibabigize genda umvize indimi za Bob Marley nizibi sizi sinizibijana nizibimumbi n'ubu turacaziririmba sikuzirimba gusa n'ubu uze duhejeje ikiganiro uze kumviriza umuziki uyere wanditse ushaje kuvuga Double J indirimbo ariko gusohora bari kumwe na Kiriku Aki ijya rero uyihaye imisi ngana umva wewe rero Double J ukorera muri rusange kandi ni impanuro ku bantu nka jewe abanivye nka jewe bakiriko barenjira ndabasha twinjire nka twebwe kandi mu kwandika twandika ibintu birashe jewe indirimbo ndiko ndakora nico wari kurambaza sindiko ndasohora indirimbo ngo meeting directement forcing jewe n'ababeshi bo nta bintu Isam ntashaka no guhitinga Isam jewe ntashaka guhitinga ndiko ndiko ntahura kutariko jewe umuziki niwo ntonze ntaratangura gusohora ntatangwa gusohora abarenga yabo umuziki ndiko ndinvestisa mu muziki nkora ibintu bizoramba. Rero icyo nshatse kuvuga radio special kintu nzanye ni wa muziki mwiza umuziki mwiza kandi uhitinga kandi uzobandanya ubayeho wewe uzobandanya kujya kwa Bob Marley wala abaririmbyi turiko turabamanebwe cyane abarundi reka basi nishiremo kugira ngo kubera muri Rastafarisme baravuga ati ushaka guhanura wishiremo wewe nyene ntibavuga me and you cyangwa you and I bavuga I and I kubanza kwidoma kwitosora icyatsi kiri mu gico cyawe muri make nifuza yuko twokora byinshi byiza bo we wavuze ku ruhande rwo wanje jewe sasa naturambira mugabo objective ya sasa naturatubwiye nababwiye n'ibintu bibiri no guko icyambere no gukora umuziki mwiza mwiza kandi uzoguma mu mitima y'abantu
uzogumaho kujya kwa Bob Marley voilà n'abandi benshi nabo bariho turashobora ndashobora kuza kubaha akarorero nitwabigerako ico ni cyambere urumva icakabiri no gukora byinshi byiza sinzi ko ntawe urico kiza je namaze gutahura okay apana bike byiza voilà kandi apana byinshi bibi iyo ni objective yuko hari ibindi umuziki ukubesheje yo kuvutarasora indirimbo ku ma YouTube ibyo bintu bikubeshejeho bindi nibiye urafite ibindi bikorwa ukora byo bigutunze uretse utanguwe byari okay je nta bindi bintu nkora muri kano kanya naho rankora utuntu twishi kugira nini mugabo muri kano kanya nkora muziki gusa nta kindi kintu nkora biciye mu donc nkora makaraoke mariage kuririmba nyene kuririmbira abantu ndirimba indirimbo z'abantu ya n'ama event matandukanye ya dusubira mu bacha babibona nyene abantu benshi duce ku mayanga karirimba ukunda kuririmba muri karaoke kenshi ukunda kugira n'uwo musare yumve ko umufana hari hose akarimba ukunda kuririmba muri karaoke naka ko mu Burundi canke hanze ahariho hose reka ndirimba karirimbo bakunda benshi pana ko nkunda ko wewe nyene ukunda kwa muri kuragashira muri ukaririmba muri ico gikorwa rero muri karaoke ari ndemo yinshi twadukunda mugabo kubera badupropose indirimbo ari benshi twe tuca dukorera kuri zirya bakunda kubera tuba turi mu vyungo kurabizi tukeneye amahera mukora ibyo bakunda kugira ko karirimbo bakunda kuririmba muri no minsi mugaharawe muri karaoke twagiye reka ndababwire kwanza apari zo ziharawe zija zigenda reka dubere kukakera no mwana wanje azovuka azoguma aririmba tangura kakera ucuhereza no gukana reka tugire gatondo iwacu niyo nakuriye habaye umwana yari nkure yari umuyabaga yarezwe rungu yari akarorero murunganwe iroginga yasa nirirenga Tiroginga yasangirirenga akora kakera mu mazibisi muri karaoke kamaho gakundwa n'abantu benshi twagiye kuri gashasha kubunako gashasha abuba bamaze iminsi bakunda muri karaoke tekereza amarira kuzura amaso Daimoni kankurura ikainisa kwa rirusha iyo ndimo gusengesha Aniroza rarunguruka ibyo ukwa binkundisha Oni amosi bizenguruka Uzigukunda umukobwa w'umurundi Ibazi wawe haracatanga umunani Uzigukunda n'umukobwa w'umurundi Kazi abigiriba kugeza umukuyi wabo Biwesha Nimuziza nimwazize kwanza mwambare waziza retuziwe Niwaziza muzizane Yes I Sasa murakoze cyane bakunzi ba Zuka TV murumva ibintu bimeze neza cyane yitwa Isam ariko aratangura muri YouTube niko yitwa urashaka kumurondera kuri Isam ni hagitangura asindirimba amaze gushirako nize ndirimbo amaze gushirako mugaragaro nkuko warubivuze nitwa Isam wandika isanze agatire cyangwa kango kajyame amasamu nyene uko nyene uvyumva maze gushirako indirimbo zibiri indirimbo ya mbere yitwa Be
marayibonye abatarayibona musimbire kuri YouTube muirabe ndibaza muraza gushira ko link munsi ikiganiro ngene hari muri description hama iya kabiri donc iya kabiri nayo yitwa Barenga Yabo nayo muraza kuyibona muzirabe mumbiza ubutumwa burimo n'ingene zivugijwe n'ingene urashaka kuduha kapera y'indirimbo ntoya cyane cyane dayo nkunda Barenga Yabo Barenga Yabo yes Barenga Yabo kirazira kikaziririzwa kwivanga mu byacu gushaka kwa karimi kawe gacika ucijya nino pono haruguru urusaku rwawe rwatumye baguharira ivomo niwikebuke mwana niwikebuke kiyago ikubita agashi ubibuzi mujibu Barenga Yabo kuducira icobo Yesu ubwo hiyo turekera ubwino akarimi kawe kaguma karebagana urusaku rwawe hey rwatumye baguharira ivomo niwikebuke mwana murabizi genda mirabire Barenga Yabo yaman kuri Isam official yes yego cyane hama tukubaza ikibazo gitonya Satbi na Big Fizzo ninde ufana cyane hitamo Satbi Big Fizzo birangowe kumubiki mu byabo byose bakora ibyo bazi umwe wese ndamuzi Satbi Fizzo umwe wese ndamuzi ukwiwa ari unique Fizzo Double J mubiki nyene iriga ngumagaruka wambere oya wambere umwe wese arafise Double J kiriko numva ngaho kiriko Fernando reka kunteranya je sindikoresha umwanya reka kunte mubiki nyene erega umwe wese afise ahantu hari fort basi wowe ubona nyene ari fort mu bintu byose kuririmba uvuze kiri kuna Fernando ntazi kurapa ntituravyumva ashobora kuba bizi ntituravyumva kiri kwa musumbya kurapa Fernando nabyo ntitubizi ko narasohora indirimbo wosanga namusuka okay turashimiye bakunzi bavyuka TV bariko baradukurikirana nkuko mwavyumvise twari kumwe na Isam niwe yamutumire wacu mu kiganiro bamenye tubashimire cyane abafashe umwanya wo kutwumviriza twongere tumushimire na Isam wakoze kuza muri studio za Vyuka TV mwakoze cyane ndabashimiye mwebwe Vyuka TV yose muri rusange ndashimira abariko baratwumviriza bari mu Burundi bari mu mahanga ba diaspora mwavyumvise oya uze kubibasubiramo neza ciao murakoze cyane Vyuka TV